Itanguriro ikigabane ca 17. Imana yongera guha Aburamu isezerano imuhindura Aburahamu. Aburamu amaze imyaka 99, Uhoraho aramubonekera aramubarira ati ni jewe Mana ishobora vyose, uhora ugendera imbere yanje kandi utungane gose. Nanje gusezeraniye isezerano nzokugwiza cane. Aburamu arapfukama arunama, Imana iramubwira iti raba jewe ubwanje ndagusezeraniye isezerano, uzoba sekuruza w'amahanga menshi. Kandi ntucitwa Aburamu ukundi, ariko uzokwitwa Aburahamu, kuko nkugize sekuruza w'amahanga menshi. Kandi nzoguha kurondoka cane, nzotuma amahanga agukomokako n'abami bazokwandurukako. Kandi nshinze isezerano ryanje ngusezeraniye, wowe n'uruvyaro rwawe ruzovuka hanyuma, uko ibihe vy'urunganwe rwabo bizogenda bikurikirana, ribe isezerano ridashira, kugira ngo nkubere Imana, wewe n'uruvyaro rwawe ruzovuka hanyuma. Kandi wewe n'uruvyaro rwawe ruzovuka hanyuma, nzobaha iki gihugu wabayemwo uri nyambukira, nico gihugu cose c'i Kanani, kuba ishamvu y'ibihe vyose, nabo nzoba Imana yabo. Imana ishinga ugukebwa ngo kube ikimenyetso c'isezerano. Imana itakwibarira Aburahamu iti nawe uzushitse isezerano ryanje, wowe n'uruvyaro rwawe ruzovuka hanyuma, uko ibihe vy'urunganwe rwabo bizogenda bikurikirana. Iri niryo sezerano ryanje muzokwama mushitsa, riri hagati yanje namwe n'uruvyaro rwawe ruzovuka hanyuma, izina muhungu wese muri mwebwe azakebwe. Muze mukebwe ku munwa w'ico mwambariye, kizoba ikimenyetso c'isezerano riri hagati yanje namwe. Umaze imisi 8 avutse azakebwe, izina muhungu wese, uko ibihe vy'urunganwe rwanyu bizogenda bikurikirana, ari uwuvukiye mu rugo rwawe, ari uwo waguze n'umunyamahanga amahera atakomotse mu ruvyaro rwawe. Uwuvukiye mu rugo rwawe n'uwo waguze amahera bakwiye gukebwa, kandi isezerano ryanje rizoba ku mibiri yanyu, ribe isezerano ridashira. Kandi nihagira izina muhungu atakebwe ku munwa w'ico yambariye, azarandurwe mu bwoko bwabo, kuko azoba yishe isezerano ryanje. Aburahamu na Sara basezeranirwa ko bazovyara Isaka. Imana ibarira Aburahamu iti Sarayi umugore wawe ntubu ukimwita Sarayi ukundi, ariko uzumwite Sara. Nzomuha umugisha nteko nguhe umwana kuri we, ni koko nzomuha umugisha, kandi azoba inakuruza w'amahanga, abami b'amoko bazokomoka kuri we. Maze Aburahamu arapfukama arunama aratwenga, yivuganiriza mu mutima ati mbega umwana yovyarwa n'uwumaze imyaka 100, na Sara amaze imyaka 90 yoba akivyara? Aburahamu abwira Imana ati compa Ishimayeli agakomera, akaba imbere y'inyonga zawe. Imana iramwishura itoya, ariko kuri Sara umugore wawe niho uzovyara umwana. Kandi uzumwite Isaka, nanje nzokomeza isezerano ryanje nawe, ngo ribe isezerano ridashira ku ruvyaro rwiwe ruzovuka hanyuma. Kandi no ku vya Ishimayeli ndakumviye, raba ndamuhaye umugisha, kandi nzomuha kurondoka ndamugwize cane, azovyara abatware 12, kandi nzomuhindura ubwoko bukomeye. Ariko isezerano ryanje nzorikomeza na Isaka, uwo muzovyarana na Sara mu gihe nk'iki c'umwaka utaha. Imana ihejeje kuvugana nawe, iciraduga iva aho Aburahamu ari. Aburahamu acajana Ishimayeli umwana wiwe, bo n'abanyarugo bose bavukiye iwe, n'abo yaguze amahera bose, izina muhungu wese mu rugo rwiwe, abakeba kuri iryo zuba nyene, nk'uko Imana yamubariye. Aburahamu yari amaze imyaka 99 igihe yakebwa. Ishimayeli umuhungu wiwe nawe yari amaze imyaka 13 igihe yakebwa.
Aburahamu akebanwa na Ishimayeli umuhungu wiwe ku zuba rimwe. N'abanyarugo biwe bose arabavukiyeho, ari abo yaguze n'abanyamahanga amahera, bakebanwa nawe.